mugire umunsi wa mbere mwiza, weekend kabisa y'ibisazi, weekend we mu Butaliyano AC Militare Inter Domira, muri Espagne Real Madrid FC Barcelona zitsindwa, mu Bwongereza habe bitangaza Chelsea tsinda bakayigombora, Tottenham itsinda bitatu bakabigombora, abantu baja muri bet bose batabura. Abantu bose tubetinge ndazi mwi weekend twese twaratabiye kabisa. Tugiye kugaruka ku majambo yakurikiye kubamenyereza batandukanye hamwe n'abakinyi muri Espagne no mu Bwongereza, hamwe n'amakuru y'inkino menshi cyane yemwe aravugwa hirya no hino kw'isi, harimo no gahe wacu mu Burundi. Nabaye ikaze reka tuyahere mu Bwongereza kuri Manchester City. Manchester City yarimo iratsinda Arsenal kuri Etihad Stadium, igitsindo kimwe mu busa, igitsindo kabisa cyatsinzwe na Raheem Sterling. Pep Guardiola nyuma y'urukino yagize amajambo atari makatangaza. Guardiola amaje ati iyi ntsinzi yifashe gute, aho yavuze ati bivanye n'ibibazo twari dufise mw'iyi minsi n'ingorane twari dufise, iyi ni ntsinzi y'akamaro kandi twari dukeneye cyane. Guardiola kandi yanamubaje ati ni kintu wovuga kuri Sergio Kun Aguero. Sergio Kun Aguero nyuma yo gufata umusifuzi wo ku ruhande w'umwigema akamufata ku rutugu, nyuma y'aho batari bumvikanye kuri ani cyangwa mu gusubiza umupira mu kibuga, ati wivuga kwiga ati burya ntashobora guhanwa ko binabujijwe. Guardiola yamudefanze aravuga ati Kun Aguero numwe mu bantu beza amaze kura nabo muri iyi si, ati nta kintu na kimwe ndabibonamwo, ati n'umuntu mwiza nta nuko yarabigambiriye, ni ibintu bisanzwe kuri we. Bukarere cyanavuze ko Kun Aguero atazohanwa naho binabujijwe akaba atazohanwa kabisa. Guardiola amaje kuvyerekeye imvune, yavuze ko Gabriel Jesus azoba hanze igihe kinini ataragaruka ngo ave mu mvune, azomara amezi atari makataragaruka. Amajire kuri Aymeric Laporte yavuze ko azomara nk'indwi mwataragaruka, mu gihe Benjamin Mendy azomara indwi ziri hagati ya zitatu na zine na wataragaruka. Guardiola kandi amaje ati Ruben Diaz arimwe arigenza neza myugariro heruka kuzana uvanye muri Benfica, ati twamugereranya nka Vincent Kompany. Titubona twabagereranya. Guardiola yavuze ati ntibinabaho, iryo nini kosa ritanabaho. Ujya mu Petira cyane mu Peti no mugereranya na Vincent Kompany. Kompany numwe aragoye kuzobona n'umusimbura wiwe, aho mu Petira cyane umudoga afite imyaka 23 hacari vyinshi vyo gukora. Kompany nto mugereranya n'umupeti. Guardiola kabisa gira amajambo atangaje nyuma y'urukino. Tuje kuri Chelsea yemerekana na Southampton Stamford Bridge, Chelsea tsinda 2 mu busa barabigombora, ishami cya gatatu barakigombora minota y'inyongera. Frank Lampard nyuma y'urukino amaje ati ni iki kitagenda mu mugwi wawe, bimeze gute? Lampard yavuze ati ikintu cyo nyine n'abakinyi banje bavuze ni game management. Ni game management, sinumva ko n'ibitsinda 2 mu busa vyose bakabigombora, shami kindi naco bakigombora mu minota ya nyuma. Ati ni game management kabisa ibuze. Bamaje kuvyerekeye Mendy umunyezamu wabo w'umunya Senegal yabagize imvune, yavuze ko agiye kumera neza mu minsi iri imbere, nko mu ndimo canke zibere zo yongeye kugaruka mu kibuga. Mugere Timo Werner canke Timo Werner nawe yamenatse igitsinda cyo cyane mu Premier League mu rukino rwa Chelsea. Amubaji bagize cyo mubazi nyuma y'urukino nawe ati wewe uyumva gute kwanza? Ati 50% naryohe ko ratsinze igitsina cya mbere muri Premier League, 50% nashavye ko tutatu amanota 3 yose. Amubaji impamvu yo yatumye batakaza urukino ntibatana amanota 3 yose, yavuze amajambo hanitse ukuntu aravuga ati twebwe mu Budagi tuvuga yuko defense iguha igikombe. Ono uko ameze nk'uko ma defense ya Chelsea yemeza ko ariyo yatumye bagombugwa ibitego bari batsinze bikangira batanye inota rimwe aho gutana amanota 3. Timo Werner kabisa. Jose Mourinho nawe nyuma yo gugombugwa ibitego 3 ku munsi w'ejo atsinda ibitsinda 3 mu busa, 80 minutes 80 ndishika bakiri hejuru ibitego 3 mu busa mu rukino rwa West Ham, ariko match karangira ari 3 mu bindi. Jose Mourinho nyuma y'urukino yavuze ati abasore banje sinzi ibintu rero byabateye, ati nta bwenge bukwiye bakoresheje, tibakoze amakosa, ati nta mbaraga nyine zo mu bwonko bakoresheje nyuma kugombugwa ibitego 3 mu minota 10. Mourinho navuga ati football umupira w'amaguru n'umupira w'amaguru nyene vyabaye. Jose Mourinho kabisa wabona atari hari kabisa, ataratahura na kimwe.
Ole Gunnar Solskjaer nyuma reba nyuma yo gutsinda Newcastle 4-1 minota 85 heze kimwe ku kine ariko bakaza gutsinda bitatu mu minota 10 ya nyuma abati ubibona gute yishima twakoze akazi neza amaje kuvyerekeye Donny van de Beek impamvu fate nimwe arakina impamvu yatanguje Juan Mata agatanguza Daniel James Donny van de Beek ari kuri bench ati ibyo nibiki wakoze Ole yababwiye ati ni gute dutsinde ukaza kumbaza impamvu umukinya atakinye twatsinze nivyo byakamaro twatsinze ntumbaze impamvu atakinye akabavuza ati nyine ntiyakinye ati ntari yumva mu mugwi jana kwijana ati ntara ronka balance mu mugwi ati je nivyamara kuza bizuba birangiye agiye kugaragara mu kibuga ati ni kibazo cy'umwanya gusa Jurgen Klopp kabisa nawe bagiye ku kibuga ca Everton Goodison Park bangana itsinda 2-2 Klopp Liverpool bana yibigitego kiboneka mu minota ya nyuma Klopp avuga ati ndi mufana wa VAR ariko aha batwishe badukoreyeko akaba rero gwa rukino rw'amajana 237 ruje Liverpool na Everton mu mateka Jurgen Klopp avuga ati niko rukino rwa mbere niyo derby ya mbere nziza mbonye abakinyi twakinye neza ati kabisa ndishimye no tutatanya amanota 3 twakinye neza twerekanye ikarite nziza Klopp kabisa amaje ati none nikiye kintu wovuga kuri VAR ku gitego ca Henderson bakuyemwo Klopp yavuze ati nage muri dressing room buri muntu wese azanyiruka kambwira ati raba batwivye igitsindo kiboneka timuvye kuri national mbona batwivye kabisa ti VAR yakoze amakosa timufana wa VAR ariko batwivye igitego kiboneka kandi gisukuye Klopp kandi yanavuze yuko inyuma y'urukino Thiago Alcantara yagambwira yuko yumva ameze nk'ubabara ashobora kuba yavunitse mukumva rero ko Thiago Alcantara ashobora kuba yavunitse Klopp akaba rero yavuze yuko bagiye kumupima bakareba yuko mu by'ukuri yoba yavunitse bakamenya kandi yuko Virgil van Dijk yagize imvune ku munsi uyu munsi akaba rero baza kumupima akaba ashobora kumara hanze hagati y'amezi 7 n'8 Liverpool igiye kurimbuka Virgil van Dijk kuva muri 2018 agiye muri Liverpool nta rukino rumwe atari bwakine muri Premier League akaba agiye kugira imvune umwe abantu bari bahetse Liverpool twese twibaza ati Liverpool igiye kuja he kunyereke imyesha makuru byo muri byo mu Bwongereza yagebera rero kwiyo nkuru kigaruka kuri inkuru ya Henderson igitego bagiye gukuramo ku munota wa nyuma igitego cari kiboneka mu vy'ukuri nyimba waravye urukino VAR yakoze amakosa cyo igitego ca Liverpool yari kwiyamajya amanota 3 mu gihe rero iki kimyesha makuru naco ca Daily cegera ku imvune ya Virgil van Dijk no kwiya Klopp kivuga ati VAR yatwishe ibi vyose byagereka biragaruka ku rukino rwa Liverpool na Everton muri Espagne vyari bitangaza Real Madrid itsindwa FC Barcelona itsindwa ibi bintu vyaheruka mu 1993 FC Barcelona Real Madrid zigatsindwa ku musi umwe urukino rwabo rukurikira ari El Clasico vyaheruka kwa mu myaka 27 iheze rukareba vyangiye kuba Zinedine Zidane inyuma y'urukino yagize ibintu atangaza yavuze ati nta gwitwazo nta nivyo gusigura biteza kwemera ko twatsinzwe nituryohewe kandi biteza kwa umupira w'amaguru nyene kiti twatangwe neza igice cya kabiri cyatugoye cyane mu gice cya kabiri twameze nk'abongereza mw'ubushaka ariko n'ubundi nta kintu cyavemo ko twigaje ndamwe igice cya mbere nta gwitwazo kabisa ntacyo nta n'ikintu two kwitwaza twatakaje nyene atubona kuyumvira ku rukino rukurikira rwa El Clasico ati inzinzo nyene twayigize tinye n'ibintu rigoye kuri Real Madrid n'abafana ba muri rusangi kizogereza tugire ico duhinduye kuri El Clasico abafana ba Barcelona mu vyumvise kuri El Clasico Zidane atiteza kwigeza neza kabisa amaje kumvuna ya Sergio Ramos bavuze yuko ata ibintu vyatari yagize kuri El Clasico akabazoba ameze neza ibintu zo bimeze neza 100%. Mwenyezo wa FC Barcelona Ronald Koeman niyo gutakaza nawe yarigishe VAR n'abasifuzi. Ronald Koeman kabisa avuga ati dutsinzwe kubera VAR ati mu kibuga hari amakosa menshi ku buryo bitashobora ko tufata ritme tukaba stable
ati umurefa yishura urukino, umusifuzi yishura urukino kujya vyari bigoye kuri twebwe kugira dukreye amachance cyangwa dukreye uburyo dutsinde igitsindo. Anavuga ati sinzi yuko mwiri joro VAR ariho yariri ati VAR kabisa nzi ko ariho yariri, ati barifa batwishe. Anavuga rero yuko myugariro wa Getafe Nyomu yamwubahutse amubwira amajambo mabi ku buryo atoshobora nawe kuyasubiramwo. Akaba yavuze yuko ari ibintu bibi atomukinya kwiye kuyisubirako. Amaje kuvyerekeye Memphis Depay kuko uravye Barcelona na Kirimina bara nimero 9 baragereza gukoresha abandi bakinyi kwicina ariko batamenyereye. Ati Memphis Depay mese gute? Akaba yavuze ati nivyo kabisa, ati mu kwa mbere ngiye kugerageza kumusinyisha, ati nyene nzobigerageza sinaho hashobora kubibazo vy'amafaranga niki, ati ngiye kugerageza ndabe ko no musinyisha mu kwa mbere aze muri uku kwa mbere adufashe kuri nimero 9. Imenyesha makuru byo muri Espagne byagiye birakoreye ku izo nkuru za Barcelona na Real Madrid. Mark tubwira ati Madrid yari yarigize umwami nyuma ya lockdown, nyuma yo kuva muri COVID-19, ati giye yashigwa hasi. Mark akari nagaruka kwizi mpuzu za Real Madrid, ati zimpuzu za pink zisuku zisa nishaka gutukura, ati nizo ziyikoze ko zitera umwako. Imyesha makuru byo muri Espagne kabisa, ati kuvizambaye gutsinda ntipima inasi zitsinda vyagoranye, ati zimpuzu zibatera umwako. Nagaruka no kwizi za Barcelona nazo zishani zishaka gutukura nyene bari bambaye ku munsi wa gatandatu, nizi nico kimwe izi mpuzu nizo zibatera umwako. Myesha makuru byo muri Espagne birasara kabisa, impuzu nizo zikina. Mugere mu Deportivo yavuga ati kabisa inyuma imbere ya El Clasico bose barakubiswa. Akaba ari Arsenal gakakuyo nkuru nyene ya Real Madrid yaminatsindwa na Cadiz. Enamara no kuyinkuru ya Atletico Madrid yatsinze ibisindo biri mu busa, harimo igisindo ca Luis Suarez ko yashikanye ibisindo 190 muri La Liga kuva yishitsemo. Akaba ari we mukinyi wa mbere abishikanye mu nkino zike, akaba ari we mukinyi wa kabiri Brit abishikanye mu nkino zike nyuma ya Cristiano Ronaldo. Suarez kabisa bananyakora amateka Sport yivuga ati without goal ati nubu tugiattack Gitego. Nabona ko bigende birabibazo kabisa muri Espagne bitoroshe. Mu Butaliyani haraba derby y'Imila, Inter de Milan, AC Milan. Zlatan imyaka 39 amaze kugwana na Covid yaje guhonagura Inter de Milan. Mbega umumeke we kila never Zlatan kabisa asiri bitsindo bibiri wenyene, ikiri kigatsindwa na Romelu Lukaku ku ruhande rwa Inter de Milan. Inyuma y'urukino avuga ati Milan ntigeze igira umwami, ifise imana Zlatan. Akaba ari yasubije Romelu Lukaku mu kwa kabiri yatsinze igitsindo ca muri derby y'Imilan, Inter de Milan iratsinda. Aje kuri Twitter yiwe arigamba ngo Milan ubifise uwundi mwami simwe vya kera, ubu ni Lukaku. Ku munsi w'ejo Zlatan nyuma nawe yo kuba kubita kuri Twitter yiwe yanditse ati ivyo vy'abami mu bikurahe, Milan ntigeze igira umwami, ifise imana Zlatan. Umumeke kabisa yiyemera. Mugera Juventus nayo yamiranga igitego kimwe ku kindi n'akaguka Crotone. Morata gitsina igitsina ciwe ca mbere muri Juventus kuva ayigarutsemwo avuye muri Atletico Madrid kunizanya. Ayane makuru bayageno yandiko mu bimenyesha makuru bitandukanye ya transfer bari menshi guys. Tuyogora kuyanditse ndikimenyesha makuru BBC Sport kigaragara yuko Ronald Koeman ashaka gusinyisha Memphis Depay hamwe na Jorginho Wijnaldum wa Liverpool, mu gihe Manchester City nayo yifuza gusinyisha Leo Messi muri kwa mbere ku miliyoni 15 z'amapaundi. Impamvu 15 z'amapaundi zonyene nuko mu mezi mu kwa gatandatu zoba azogira kubusa, abashaka bamuzana hakiri kare vuba batangaza 15, ariko kandi ngo Manu yifuza Federico Valverde wa Real Madrid bakashanje na Pogba. Iyi nkuru ya Sunday Sun yanditse niyo Manu igatanga Pogba, Madrid kaba Valverde. Mugihe kandi arasa yuko no ku inkuru ya Koeman yifuza gusinyisha Eric Garcia wa Manchester City, mugihe Liverpool na Leeds yifuza gasore kitwa Calvin Phillips, mugihe Burnley yifuza gusinyisha umusore yitwa Mohamed Simakan wo muri Strasbourg, mugihe kandi Manchester United musatizi wa Michael Rashford
yishimiye kabisa kwakira Edison Cavani nyuma yo kuza Cavani akaba yanaguse mu myimenyerezo mu gihe kandi umugwi wa Brighton wamaze gusinyisha Daniel Welbeck imuvanye muri Watford umusatizi wa kira wa United hamwe na Arsenal mu gihe kandi amakuru yamwe aravugwa guys ari menshi kabisa nkaye wacu mu Burundi naho byari byabaye ibibazo byari bitangaza nk'ahandi hose Royal ipiga message Ngozi abantu bose turatangara kabisa iyi champion irakomeye guys mu gihe Aigle Noir kubita Remontada itabaho izino bitatu mu busa irabigombora inarenzako amakosa tabaho kuri Musongati ewana indwa akaba yari ibitangaza kabisa kwisi yose umupira w'amaguru muri rusange akaba ari ku rutonde Olympique Stade 15 ibitsindi 8 Buja City ya 2 n'ibitsindi 7 Musongati ya 3 amanota 11 Kayanzi ya Aigle Noir ya 4 amanota 10 Vitali ya nyuma n'amanota 3 mu nkino 6 ni umugwi wacu ugiye kutujana kabisa umugwi gihangange wanditswe mu mateka y'igihugu Vitali wanditswe mu bitabo bawiga mu ishure guys igiye kumanuka kabisa abayobozi ba Vitali barabe bagira ico bakoze hakiri kare iki gihangange kitujane kabisa ko vyo bari bibazo wanda igiye Vitali umugwi wanditswe mu mateka y'igihugu mugumaze imyaka 50 na ubajeho wogenda guti abanyabujumbura murihe nimugira ico mukoze bwana nimwiyaminiye umugwi ntugira huja naho ubundi cyo bari kibazo kabisa mugira ibihe vyiza mugira umugisha murakoze cyane.